baza barantelefona yibereye mu bibazo gusa iyi nomero ko ntayizi. Allo? Oui, allo? Ego ndabumva. Mwaramutse Gerard? Ego mwaramutse namwe. None Gerard, mwamenye uri karabarondera? Oya, muri bande. Ni jewe Yesu. Wewe Yesu? Yego. Wakuye hehe inomero yanje? Inimero z'abantu bose bakoresha mbanda zifise. Ego. Rero Gerard, amasengesho yawe yarumviswe. Ego. Warasenze urasaba ko Kenya umeze nabi. Umva. Rero turi ngaho kugira ngo ibibazo byawe twabyumvise kandi nagomba ndabigucemurire. Ego, nukuri mfite ibibazo byinshi, nukuri abandi baratunze bafise amamodoka, barubatse amazu, nukuri jewe nubu ndapangishije, nubu niho ntivyuka, nubu sidaro nka nico kurya. Nukuri ubukene buranyije. Ego. Muri make amasengesho yawe yarumviswe. Ego. Rero nagira ngo ndagufashe ndagutwara ino mwijuru kuko ino mwijuru Ego. nta bibazo na bimwe bihari. None Yesu umuntu ara mwijuru gute? Utegerezwa gupfa hanyuma uzi no mwijuru iyo undi. Gupfa? Oya. Ndabiretse. Reka ngumane ubukene bwanje. Ibi bintu wewe uvyemera. Abandi bibereye mu bagore 8 abaki bafise ibyo barubatse inzu zabo je nigumira uku Yesu anyishi. Oya ubukene ndabwemeye Yesu genda. Jewe sinshaka kuja mu ijuru kwana nari nibeshe. Muramba barira.